Guys ndabaramukije cyane nizere ko muri impore aho umwe wese aherereye. Guys no munsi ndabazaniye akantu k'ubwenge abantu benshi ndazi ntako mwari muzi. Ndakuzaniye ukuntu woshobora kurungika audio umuntu iyo audio igaci yihindura message. Urashobora kubura ahantu donc bikugora yuko uvuga audio. Rero nje kukwereka ukuntu woshobora kubikora muri telefone yawe. Audio igaci hinduka message wari kuravuga audio umuntu ikamushikira ari message. Mugumane nanje rero gushika impera ya video kugira mushobore kubona aka kantu k'ubwenge nabateguriye. So guys rero imbere yuko tubandanye imbere yuko tugenda kuri ako kantu k'ubwenge nabateguriye reka mubanze umuntu atarakora kuri sabone abanza afite kuri subscribe ngaho hepfo canke sabone kubo YouTube ziri mu rurimi rw'igifaransa kubera aka kantu n'akantu k'umuti guys. Rero uno munsi ndi kumwe n'umujama wanje guys sinakoze je nyene n'umujama bita Mr Yvesn't. Reka nawe abanza baramutse mubanze mwumve guys. Ndabaramukije cyane gose amazina yanje ndibaza mwavyumvise hama nagomba nanje ndabaterere ndababwira ati mubandaye mukora sabone mubandaye mudukurikira gatanu kuri gatanu kugira ngo ibikorwa byacu bibandanye gutera imbere bigenda neza murakoze. Yes guys nkuko mwavyumvise rero nta guteba ni mubanze rero mudufashe gukora kuri sabone canke kuri subscribe kugira tubandanye n'agatrike kacu kuno musi guys n'akantu k'ubwenge mwebwe gusa ndazi muraza kunshimira turaza guhurira muri commentaire mumbwira ukuntu aka kantu mwakakiriye. Okay rero nk'akarorero turaza kwifashisha WhatsApp. Turaza kwifashisha WhatsApp murazi yuko WhatsApp tumenyereye kwandika dukora audio. Rero uno musi nje kukwereka ukuntu uzoza uriyorohereza ukuntu ushobora kuvuga audio igahita yihindura message bitakugoye. Guys hari igihe ama connection yabura bikaba ngombwa yuko urungitse audio donc itagenda. Rero nakantu k'ubwenge twagiye rero nta guteba guys. Urabanza uze muri WhatsApp tubanze twugurure connection. Okay uze muri WhatsApp hama ucuza urabe umuntu ushaka kwandikira nyene ugire ukore kw'ivyo bintu ugomba wandikire hama winjire nko ku contact kanaka je murabibona hamuze ngaha kuri message nkuku hama ucuza aha hepfo. Okay sorry gato ucuza kuri aka kantu kaga parametre aka kantu uza kubona kuri clavier yawe ndibaza abatari bake muragafise kuri clavier zanyu kwa kaga parametre. Rero ucufyonda ko nkuku ona yuko ucushikira ino guys mumbabarire gato rero murazi yuko mwasavye yuko nzoza ndabakorera video telefone iri mu rurimi rw'igifaransa hinge rero mbanze ndabihindure mwihangane gato. Okay guys murabibona rero telefone yahejeje gushika mu rurimi rw'igifaransa. Okay rero hejeje gufyonda kuri kajya ga parametre ucushikira ngaha ucuza urabe iri jambo ryanditse ngo saisie vocale kuri aka kantu kubo telefone rero muzifise ziri mu congereza usanga handitse ngo voice typing. Aha rero uca ufyondako nkuku ucushikira ahantu handitse ngo itirize la saisie vocale. Aha wewe ico ukora ucuza ukugurura aka kantu ubona ngaha tayari ukuguruye ubuhejeje. Rero kumvo zuko abantu tuzoza turavugana batazi donc batavuga icongereza batavuga igifaransa murazi mu Burundi yuko dukoresha ikirundi ujubanza ugafyona ngaha handitse langue ufyonda ngaha handitse langue hama je murabona yuko harimwe ikinyarwanda mwebwe ntimuza gusanga kiriyo kubera mutaragishiramo kugira rero ugishiremwo ucubanza ugafyona ngaha kuri ajouter un clavier ucufyonda ko nkuku ugacufyonda ha hejuru kuri recherche ugaca wandikamwo ijambo kinyarwanda. Murazi yuko ururimi rw'ikirundi rutaraba internationale ngo bashobore kurushira muri telefone. Okay aha rero wandikamwo kinyarwanda ucuheza ukabona ururimi rw'ikinyarwanda ugaca ufyonda ko nkuku hama ibibije ugaca ufyonda aha musi kuri okay nkuko mubibona. Rero ikinyarwanda uza guca ukisanga kije ino musi uca ufyonda ugumije ko nkuku ugaca uterura hejuru ukakigira icambere nkuko mubibona tayari uba uhejeje. Aha rero duca dukora retour tugasubira aha kuri WhatsApp. Aha rero sinzi yuko mubona akantu kaje amora yuko twari tumenyereye tuvuga audio kuri aka kantu ko muri WhatsApp murona yuko na clavier yazanye akandi kantu rero kiyongereyeko
ngaha ariko kagomba kadufashe ako kantu k'ubwenge n'abateguriye. Okay, aha rero guys hinge mu birabe mumvirize muraba kuntu nza kubikora. Aha rero kumva zuko iyi application dukoresha itemera yuko dufata amajwi abiri, ndababwira ukuntu biza kugenda kubera mwe ntimuza kumva ivyo mvuga. Aha rero jewe nca mfyonda ko kuri aka kantu akanyene kaka microphone kaka audio kari kuri clavier, nkafyonda ko muze kuraba ukuntu bica bimera. Okay, guys ikindi kintu nari nibagiye kubabwira ucubanza ugahindura aha hepfo aha mweshi muraza gusanga hari ururimi muri ko murakoresha kuri clavier rwiyanditse ngaha hepfo hamubona ndiko ndabereka, ariko je kari kuri aka kantu kameze nk'umubumbe w'isi. Ca ndagafyonda ko nkuku fyonda ngumijeko rero baca banyereka ca kinyarwanda cacu ngaha cashiramwo ikinyarwanda twari twashizemwo. Murona yuko bica bihinduka baha hepfo murona ko kuri clavier handitseko ikinyarwanda. Okay, aha rero duca duza tugafyonda kuri kantu kaka microphone mubona ngaha. Mumve muze kuraba rero muze kuraba ukuntu biza kugenda. Okay, reka mbanze mfute ibi bintu vyose birimwo ngaha izi message murabibona rero. Twagiye rero ngomba ntangure kuvuga mu nkurikirane. Okay guys, munababwiye iyi application yuko itatworohereza muraza kubibona. Okay guys, mubona rero yuko ari akantu k'ubwenge kari kagezweho guys. No kuvuga aka kantu karagufasha kwandika ibintu byinshi mu mwanya mutoyi. Murabona ibi je nariko ndavuga vyiyandika. Mubona nariko ndavuga ati ndabaramukije cyane nizere ko muri impore aho umwe wese aherereye. Ni jewe nyene Obama nguma ndabigisha utuntu tw'ubwenge tuba tugezweho kuri telefone. No kuvuga kwishene yacu ibigezweho kuri telefone rero nguma ndabigishiriza guys. Ndibaza murabibona namwe murabona yuko ibi bintu atari vyo nanditse kubera bibaye mu mwanya muto. Hama rero ukaraba yuko ivyo wavuze ari vyo vyaje hama ugaca urungika ngaha. Guys murabona yuko guys narababwiye umuntu atarakora kuri subscribe kuri ishene yacu ariko arahomba cyane kuko aka kantu k'ubwenge ntaza kukabona. Guys ico ndabasaba rero murabona yuko nabakoreye umuti cyane. Guys iyi video yipartage mugenzi wawe nawe yipartage mugenzi we kugira mubandanye mudushigikira mubona utuntu tw'ubwenge guys. Rero hasigaye ndababwira ati mwakoze cyane kunkurikirana kubana nanje kuva ku ntango ya video gushika ku mpera yayo. Okay, tuzosubira rero mu kandi kantu k'ubwenge kazokurikira. Reka ndamuhe wa mujama wanje nawe abasezera bike banure nyene ababwire. So my people, mwabonye yuko ibintu bikomeje kugenda neza, mubandanye mukora sabone murakoze aho muri kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Murakoze, ciao ciao. Yes guys, bye bye rero. Mwari kumwe na jewe nyene Obama na Mr. Yvesn't. Tuzosubira mu kandi ka trick kazokurikira ku munsi w'ejo.